Garukira amasezerano ya Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni ikiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe ko Barundi yabereye i Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa n'ikinyamakuru Remesha ku munsi wa kabiri. Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze. Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya mbere ntwarante umwaka w'ibihumbi 2022. Reka mwese ndabahe ikaze muri kino kiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yabereye i Arusha. Ni ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa na Remesha magazine. Mu kiganiro giheruka twarabiye hamwe ingingo zitatu za mbere zikigabane ca mbere ariyo chapitre ya mbere. Turi mu gice ca kabiri c'amasezerano ya Arusha, igice gikuru ariyo protokole ya kabiri, igice citiriwe intwaro rusangi n'intwaro ibereye. Uno munsi tukaba tugiye kurabira hamwe inzindi ngingo zitatu, iya kane, ya gatanu n'iya gatandatu. Jewe turi kumwe muri kino kiganiro nkabandi Frank Espoir Ndizeye. Nkuko nari mpejeje kubabwira, tugiye kurabira hamwe ingingo ya kane, n'ingingo ivuga ivyerekeye imigambwe. Ku murongo wa mbere, intwaro ishingiye ku migambwe myinshi iremewe mu Burundi. Ubwa kabiri, imigambwe irashobora gushingwa mu mwidegemvyo hisunzwe amategeko. Ku murongo wa gatatu, umugambwe nishira hamwe ritarondera inyungu rihuza abanyagihugu bahurira ku mugambwe w'intwaro rusangi ishingiye ku bumwe bw'abarundi kandi rifise umugambi wa politike gisangije n'intumbero ziboneka zo guteza imbere ineza y'igihugu no kuronderera ineza abanyagihugu bose no kubateza imbere. Ku murongo wa kane, dufatiye ku kungene iringanijwe n'ingene ikora, imigambwe itegerezwa kwisunga ivyiyumviro by'intwaro rusangi, itegerezwa kwakira abarundi bo mu ntara zose kandi bikibonekeza no kurongora. Ntishobora gushira imbere ubwicanyi canke ugwanko rushingiye ku bwoko, ku ntara bavamwo canke ku madini. Umurongo wa gatanu, imigambwe n'inani z'imigambwe bitegerezwa gushira imbere amatora ku buryo bwisanzuye kandi igaterera mu vyerekeye ubuzima bw'igihugu ibicishije mu mahoro n'umutekano. Ku bwa gatandatu, mu ntumbero yo guteza imbere intwaro rusangi, ibwirizwa irashobora gutanga uruhusha rwo guha imfashanyo imigambwe hisunzwe igitigiri c'intebe ifise mu nama nshingamateka. Ayo mafaranga arashobora gukoreshwa n'imigambwe mu mirimo yayo ya misi yose no mu bihe byo kwiyamamariza amatora, kandi agategerezwa gutangwa ku mugaragaro. Ubwoko bw'imfashanyo guturusho n'ukorohereza imigambwe bishingwa n'ibwirizwa. Ku murongo w'indwi, iyemezwa ry'imigambwe rifitiwe ububasha n'ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu. Ku murongo w'umunani, ibwirizwa rirakingira imigambwe kugira leta n'inzego zayo ntibyisuke mu biraba ingene imigambwe ikora, kiretse mu byo ubujijwe mu ntumbero yo gukinga ugwanko rufatiye ku moko no kumvo z'umutekano w'abanyagihugu. Ku murongo w'icenda, imigambwe irashobora kugira urunani mu matora hisunzwe ingingo zishinzwe n'ibwirizwa riringaniza amatora. Ingingo ya gatanu ni ingingo iraba amatora. Umurongo wa mbere w'iyo ngingo ya gatanu, uburenganzira bwo gutora burubahirijwe. Umurongo wa kabiri, amatora agigwa mu mwidegemvyo, akagigwa ku mugaragaro hisunzwe ibwirizwa riringaniza amatora n'ibwirizwa rigenga imigambwe. Ku murongo wa gatatu, amatora atunganywa atakarenganyo kagiyemwo mu gihugu cyose, mu makomine no mu mitumba ya rusansuma hamwe no mu zindi nzego zitegekanijwe n'ibwirizwa nshingiro canke n'irindi bwirizwa. Ku murongo wa kane, gushikaho zizohindurirwa hisunzwe ibwirizwa nshingiro ry'inyuma y'ikiringo mfata kibanza, ingingo zerekeye iringanizwa ry'amatora n'iziringaniza amatora yerekeye inzego z'igihugu z'amakomine hamwe n'iz'imitumba ya rusansuma ategerezwa kuba mu kiringo mfata kibanza. Ku murongo wa gatanu, umugwi w'igihugu wigenga ujeje gutegura no kuringaniza amatora utunganijwe hisunzwe ingingo ziri mu ngingo ya 20 z'iki gice urubahiriza, kandi amatora aba mu bwigenge atakarenganyo karimwo no gutora uwo wishakiye.
tubandanirize kino kiganiro cacu cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yabereye i Arusha kuri no ngingo ya gatandatu y'ikigabane ca mbere. Turi mu gice gikuru ca kabiri ca amasezerano ya Arusha. Ingingo ya gatandatu ivuga ku butegetsi nshinga amateka. Umurongo wa mbere, ububasha bwo gushinga amategeko bwegukira inama nshinga amateka mu bintu bimwe bimwe bitegekanijwe muri aya masezerano. Ubwo bubasha bwegukira inama nshinga amateka n'inama nkenguza amateka. Ibwirizwa ryemejwe n'urwego rumwe canke inzego nyinshi zigenewe gushinga amategeko ntirishobora guhindurwa n'urundi rwego canke izindi nzego kiretse ubwo nyene rwayemeje. Umurongo wa kabiri, igitigiri c'abagize inama nshinga amateka gishingwa n'ibwirizwa shingiro. Igitigiri c'intango ni 100. Ibwirizwa shingiro rirashobora gutegekanya gushinga ico gitigiri hakurikijwe igitigiri c'abantu baba mu ntara canke bisunze igitigiri ntabanduka. Ku murongo wa gatatu, inama nshinga amateka ishinga amategeko ikagenzura ibikorwa vya leta ikanarangura n'ayandi mabanga ishingwa n'ibwirizwa shingiro. Inama nshinga amateka iremeza amafaranga leta ikoresha mu mwaka. Ibyo bigigwa hatibagiwe ko ibibazo bimwe bimwe bishobora kuja mu matora y'abanyagihugu bavyiyumvira ko bose kugira berekane ico bavyiyumvira ko. Ku murongo wa kane, harashinzwe kandi haraninganijwe n'ibwirizwa sentare icungera amatungo ya leta ijejwe gusuzuma no kwemeza itunganywa ry'amatungo ya leta mu nzego zose z'ubutegetsi bw'igihugu. Abayigize bashingwa n'ibwirizwa shingiro ry'inyuma y'ikiringo mfata kibanza. Sentare icungera amatungo ya leta irahabwa uburyo bukwiye kugira ngo ishobore kurangura neza imirimo ijejwe. Ibisata by'intwaro birakorana atakwiziganya niyo sentare icungera amatungo ya leta. Iraha inama nshinga amateka raporo yerekana uko amatungo ya leta yakoreshejwe, ikemeza ko amafaranga ya leta yakoreshejwe hakurikijwe ibitegekanijwe n'amategeko hamwe n'ibitegekanijwe n'ibwirizwa rishinga amafaranga akoreshwa na leta ku mwaka yemejwe n'inama nshinga amateka. Ku murongo wa gatanu, ibwirizwa shingiro ntirishobora guhindurwa hadakwiye igitigiri kingana n'ibice 4 kuri 5 by'abari mu nama nshinga amateka hamwe n'ibice 2 kuri 3 by'abari mu nama nkenguza amateka. Ku murongo wa gatandatu, amategeko yisungwa mu gutunganya ivyerekeye inzego ntashobora guhindurwa hadakwiye igitigiri kingana n'ibice 2 kuri 3 by'abari mu nama nshinga amateka bumvikanye n'inama nkenguza amateka. Ku murongo w'indwi, abashinga amateka n'abakenguza amateka ntibashobora gukurikiranwa, guhabwa umutahe wo guhagarikwa canke gufungwa canke guhabwa igihano icari cyo cyose biturutse ku bikorwa bakoze kabushinga amateka canke kabukenguza amateka. Ku murongo w'umunani, urubanza rwose rw'ivyaha byagirizwa ubugenwe mu mabanga akomeye ya politike ruburanishwa mu gisata ca sentare ntahinyuzwa, kandi igihe icaha kimwagiriye arashobora kunguruza urubanza rwiwe rukakigwa n'ibisata byose bya sentare ntahinyuzwa bikoranye. Ku murongo w'icenda, mu gihe c'inama abashinga amateka n'abakenguza amateka ntibashobora gukurikiranwa ku vyaha bindi kiretse ivyavuzwe ku murongo w'indwi uraha hejuru, naho nyene habanje kuboneka uruhusha rutanzwe n'inama nshinga amateka canke n'inama nkenguza amateka bivuye ku kurikiranwa uwari we wese. Ku murongo w'icumi, ivyerekeye gusubirizwa ku ntebe z'abashinga amateka n'abakenguza amateka bishingwa n'ibwirizwa. Umurongo wa 11, inama nshinga amateka na nkenguza amateka ziremeza imwe yose amategeko aringaniza ibikorwa vyayo hamwe n'amatora y'abayirongoye. Ibwirizwa shingiro y'inyuma y'ikiringo mfata kibanza dikitegerezwa gutomora ivyabo bagize ibiro bajejwe. Gushinga umunsi inama ya mbere inama nshinga amateka ikorana no kugena urongora inama y'intango. Ibiro vy'inama nshinga amateka bihurikiyemwo abava mu migambwe itandukanye. Ivy'inama nkenguza amateka navyo bigahurikiramwo abava mu bwoko butandukanye. Umurongo wa 12, uturusho n'uduhembo tw'ibikorwa by'abagize inama nshinga amateka na nkenguza amateka hamwe n'ibikorwa bitajana nayo mabanga bitomogwa n'ibwirizwa. Umurongo wa 13, imigambwe itavuga rumwe na leta
iri mu nama nshingamateka irafise uburenganzira bwo guserukirwa mu migwi yose y'abashingamateka, yaba imigwi yiharije ibibazo kanaka canke imigwi y'amatohoza. Ku murongo wa 14 harashinzwe inama nkenguzamateka, ivyishinzwe biratomoye muri aya masezerano, kandi irangura imirimo yose ihabwa n'ibwirizwa shingiro canke n'amategeko. Inama nkenguzamateka igizwe na babiri ku ntara yose, batorwa n'abagize inama mpanuzwa jambo z'amakomine akukira iyo ntara, kandi bava mu bwoko butandukanye, bagatorwa babanje mu bwoko bumwe hanyuma bagasubira ku bundi. Umurongo wa 15 wigeze kuba umukuru w'igihugu afise uburenganzira bwo kuja mu nama nkenguzamateka. Inama nkenguzamateka irashobora kongerwamwo abatwa bagera kuri 3 kugira ngo ubwo bwoko bwabo nabwo buserukirwe. Ku murongo wa 16 inama nkenguzamateka ijejwe imirimo ikurikira: agace ka A, kwemeza ibihinduka mu ibwirizwa shingiro no mu mabwirizwa ngenderwako harimwo n'amategeko atunganya amatora. B, guhabwa icegeranyo c'umuhuza ku kintu cyose cerekeye intwaro y'igihugu. C, kugira amatohoza mu vy'intwaro y'igihugu, bibaye ngombwa igashikiriza ivyokogwa kugira ntihagire intara n'imwe canke umugwi n'umwe ukumigwa mu nyungu rusangi. D, kugenzura iyubahirizwa ry'ingingo z'ibwirizwa shingiro zitegeka guserukirwa no kutarenganya mu gushinga imigwi canke mu gutanga ubuzi bwa leta canke mu nzego za gisirikare n'izo gucungera umutekano. Umurongo wa E, guhanura umukuru w'inama nshingamateka ku kibazo cyose na cane icerekeye amategeko. F, kugenzura iyubahirizwa ry'ingingo zo muri aya masezerano. G, gukebura no gusaba ivyohinduka mu mategeko yemejwe n'inama nshingamateka, gutegura no gushikiriza inama nshingamateka integuro z'amategeko yihweza. He, kwemeza amategeko agenga imbibe n'ubutegetsi bwo mu ntara, mu makomine no ku mitumba. Umurongo wa 17 inama nkenguzamateka yemeza igenwa ry'abategetsi bakurikira: A, abategetsi mu nzego za gisirikare, z'igipolisi n'iziperereza. B, kwemeza baburamatari b'intara bagenwe n'umukuru w'igihugu. C, umuhuza wa Republika. D, abagize inama nkuru y'ubucamanza. E, abagize sentare ntahinyuzwa. F, abagize sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. G, umushikiriza manza kizigenza wa Republika n'abashikiriza manza bakuru. He, umukuru wa sentare nkuru isubiramwe imanza n'umukuru wa sentare imanza zega leta. I, umushikiriza manza mukuru akukira sentare nkuru isubiramwe imanza. J, abakuru ba sentare nkuru z'igihugu, sentare y'ubudandaji na sentare y'akazi. K, abashikiriza manza ba Republika. Umurongo wa 18 inama nkenguzamateka itegerezwa kugenzura ko inama mpanuzwa jambo z'amakomine zirangwa n'iyubahirizwa ry'ibitigiri by'ubwoko by'abayitoye. Mu gihe hari inama mpanuzwa jambo itarangwa n'iryo yubahirizwa ry'ibitigiri, inama nkenguzamateka irashobora gutegeka ko bongeramwo abantu batatowe baturuka mu mugwi udaserukiwe bikwiye, ku buryo abongewemwo batarenga 1/5 c'abagize inama. Abongerwamwo bagenwa n'inama nkenguzamateka bisunze urutonde rutangwa n'inama ya komine canke umukuru w'umutumba w'iyo komine. Umurongo wa 19 mu gihe inama nkenguzamateka hari ivyo ihinduye ku mategeko atariyo yasabwe kwemeza, inama nshingamateka itegerezwa kwihweza neza iyo nteguro y'ibihinduka. Mu gihe ibonye ko ari vyiza, ikibishira mu ngiro imbere yuko integuro y'itegeko ihabwa umukuru w'igihugu ngo agyemeze. Umurongo wa 20 abagize inama nshingamateka na nkenguzamateka barafise uburenganzira bwo guhanahana ivyiyumviro ku vyerekeye ibikorwa n'imigambi ya leta. Mu gusozera ino ngingo ya 6 ku murongo wa 21 ibwirizwa shingiro riraha ububasha n'ibikoresho abakenguzamateka mu kugira barangure amabanga yabo neza.
ndabashimiye mwese mwariko muradukurikirana ndabibutse ko bino biganiro mushobora kubisanga kuri wezi3 akaburungu itorero akaburungu org munabisanga kandi ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye z'itorero Burundi haba kuri Facebook canke kuri YouTube itorero Burundi hamwe no kuri Twitter itorero B mufise ico muterera canke mushaka kubaza mudatahura mu masezerano ya Arusha mwotwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 346 hamwe no kuri email ndizeye 87@remesha.net. ndashimiye abadufashije kugira aya majwi abashikire ndashimiye umugwi w'itorero Burundi wadufashije gutegura kino kiganiro Frank Espoir ndizeye nariko ndakibashikiriza ndabikebanuye naho ubutaha. Garukira amasezerano ya Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni kiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe ko Barundi yabereye i Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni kiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa n'ikinyamakuru Remesha ku munsi wa kabiri.